reka nsure kandi abayikaze mwese mu kudukurikirana abari mu ndino bara mu tubwite muri cyangwa mwarabivanye naho muherereye nkuko rero mumenyereye ko tugize iminsi tubabwira amakuru atandukanye abareka ravugwa hirya no hino. Uno munsi ndabazana inkuru y'umuririmbyi yitwa Sadbi Satura Amabafre canke Mr Sidibe. Abantu mutari bakere mu nyubatsi ko mwigeze kumva ako kajambo aho kavugiye. Uno munsi rero inkuru utindabazanye niyihe? Ni inkuru ya commentaire agize umwanya ari karaca kuri Facebook y'umuririmbyi yitwa Sadbi. Ayo commentaire nayo sayandi ari ku ifoto aho Sadbi yifotoye ari kumwe n'umukunzi wiwe very nice. Iyo foto bakaba babonetse ubwa mbere hagiye ko video bariko basa nkaho bariko bagira sport, ariko mu nyuma haboneka ko iyo foto rero Sadbi yanditse ko amajambo atari make yandika mu rurimi rw'Igiswahili, naho nico nyene bavuye bavuga ngo nazarandika mu Giswahili mu rurimi yumva atahura neza, ariko murabizi ko nawe nasanzwe kivuga ubwo rero urumva abantu bose bafise uko bitahura ukuntu gutandukanye. Yanditse muri majambo ati oyo hapo vipi, zile dili za kunichafua social media naona zimekuwa big deal kwangu na zinanilipa sana. Unasemaje? Waambie jamaa wabadili mtindo, maana kila mtego unakuwa heri kwangu. Mnahisi ni kwa nini ndugu zangu? Urumva rero Sadbi urumva ivyo yashatse kubwira werekana ntidushatse kuvuga ngo naka canke naka, kubera ko murabizi ko agize igihe atameraniye neza nimwe numwe mu baririmbyi canke nimwe muri label basanzwe basa nkaho bari muri competition. Rero abantu batari bake baramushigikiye. Hari abandi bamuvuze nabi, hari abatamuvuze nabi, hari abamuvuze neza, hari n'abandi batari bake babashije kumubwira kumushigikira. Hari abamubwiye amajambo atari meza nkuko nemeje kubivuga. Amajambo menshi aburi muri rurimi rw'Igiswahili aho bamwe bavuga bati reka ngerageze gusoma amantu z'amakommentaire nka 3 canke 4 mu bantu bamushigikiye aho avuga ati hizo ni changamoto za maisha, unapaswa kupambana na unajua binadamu wakiona mwenzao kafanikiwa hata kidogo uzushi unaanza. We piga moyo konde, wale wote waliozoea kusema itawafanya na wao wajitume, na huo ndo msemo wako kwenye nyimbo fulani bila shaka I say. Hari n'umuntu yagize ati singiye kuzana ndazisobanura mu Kirundi, ariko urumva ko hari kumushigikira aho bamubwira ko hari benshi batabona ko babona ko ibikorwa ariko arakora atari byiza, ariko ngo igikorwa ari cyiza. Hari n'undi yagize ati ni wivu tu bro, kuongelea weye kila kukicha wanakuwa wanakupromote na wakipromote kazi zako, songa mbele kama kawa, tupe mziki mnene ambao umeenda school. Hari n'undi yagize kwa sababu Mungu ndiye uweza yote, mpango sio matumizi, piga kazi, achana na propaganda. Urumva ko hariho abantu rero batari bake. Hari n'undi yagize ati bro usiwazie sana mambo ya walimwengu, kama kimonye matunda hupigwa mawe, so unapaswa kupuuza mambo yanayoweza kukustress, usiruhusu ya kutawale. Big up sana Sadbi the great, God blessed. Ama commentaire menshi nibaza ko abashaka kugira byinshi bashobora kukuraba kuri no foto ya hari haheze ngira nk'amasaha 20 canke 28 isohotse. Yari maze gukundwa n'abantu barenga 3,400 kuri Instagram, kuri Facebook yiwe. Ariko rero naho rero mva hari abantu bamushigikiye bamuvuga neza, ntihabuzemo n'abandi bantu benshi bariko baramuvuga nabi, aho harimo abamubwiye bati uburyo bayambaye ntivyari vyiza, ngo ahubwo ngo mwisiza ngo ashobora kuzobazana ngo n'amasanamu y'urukozasoni. Hari abandi bamubwiye ko ngo umuririmbyi Kiriku ngo yamaze gufata akarere, ngo ivyo rero ngo ari ikintu kibi bishobora kuba ari kimwe mu bintu bishobora kuba bimusonze biriko birabona, ariko arabona ko ibintu bitazomworohera.
hari n'abandi bambwiye ko mugenzi we basanzwe bariko basa n'abatameraniye neza muri no muziki ngo ari we yamaze gufata akarere ngo we rero ngo nta kamaro ngo nta nicyo yarakwiye no kubanenya kuvuga ngo ahubwo ngo cyari gikenewe ngo nuko uno muririmbyi yofata akanya agashimira cyangwa akabona ko mugenzi we kuba nubwo ngo bari mu mwihiganwa ngo ari iyo nzira nziza Sabien yashoboye kuronka kugira ngo ashobore gushika akuri sinshigikiye ibica nk'ibiri ariko ngerageje gusoma ama commentaire atandukanye nibaza ko nzogerageza gutumira umwe mu bamenyesha makuru mugenzi wanje kugira ngo tugerageze kubiganira ko nawe tubwire ico yibaza ku ma commentaire nkaye nimwe mu fise ico mushikiriza ntimubigire ko mushobogira ico mushikirije kuri no commentaire aha munsi muri commentaire natwebwe mukagira ico mushikirije kugira ngo nabandi bashobore kugira ico bashobore gutahura canke kubona ico namwe mwibaza kuri uno muri rimvyi eka sico gusa nabandi batari bakugira ngo naho nye muri commentaire mushobore namwebwe nabandi bashobore kubishura noneho mubandanye muganira kubijanye n'uno muri rimvyi nibaza ko tugize iminsi tubazanira ama commentaire atandukanye abantu benshi bariko baravuga kuri bica nk'ibiriya n'ubundi tubibutsa ko mushobora kugira like share na comment kugira ngo abantu benshi bashobore kubona ino nkuru eka namwe bwe mugera mukaba muri bashasha mugire subscribe kugira ngo ibindi biganiro nk'ibi tuzoba turiko turazana bibandanye kubashikira nizera ko mu mwanya canke mu minsi canke muri no minsi tuzogerageza guhamagara Sabien kugira ngo tumuganirize atubwire byinshi bitandukanye kubijanye na commentaire uburyo yakira ama commentaire yandikwa mbega we avyakira gute bigenda gute kubera iki ukaba ufite ikibazo canke cyo bifuza ko twamubaza ntubireke rero kucandika ngaho munsi muri commentaire turaza kubisoma noneho tugerageze kumurondera dupange gahunda kugira ngo turabe ko dushobora kuzogiranira ikiganiro ntimwibagirire ko asuturi motari duke turiko turamera neza turiko turatuma abantu benshi bamuhurumbira abantu benshi bumviriza turirimbo twiwe kandi n'umwe mu baririmbyi bariko baranakorana cane n'amashirahamwe atandukanye y'ubudandaje hano iwacu byanabonetse ko ari n'umuririmbyi ashobora kubagezwa ko nimba muri video imwe aheruka gusohora yashoboye kuronka icyo navuga ama sponsorships ngiye kuvuga ibintu amasosiyete bariko barakorana ariko n'amasosiyete abiri kandi akomeye afise urudandazwa rukomeye hano iwacu yashoboye kumuha ubwo buryo rero mwebwe nimba mufise ico mushikiriza naho nyine dusubire kandi ni muri commentaire kugira ngo tubandanye tubiyaga ko turagira commentaire turabasha kugira byinshi dushobora kubashikiriza muri commentaire mu gihe bibonetse ntimwibagirire kugira subscribe nkuko nari ndamuje kubabwira kandi ndabatumirira kugira ama like n'ama share n'ama comment kuri Instagram kuri Facebook ya Indundi Magazine ekanajiwe kuri Instagram ziwanje canke Facebook ingene kuri mushobora gusanga ko amakuru atandukanye no kwa Sabien ntimwibagire ko Sabien nawe nyene Instagram yiwe ni Sabien akarongo gakitse hasi satura canke kuri Facebook yiwe Sabien Satellite King naho mushobora gusanga ko byinshi bitandukanye bijanye n'ibikorwa aziwe naho butaha nkundi munsi nkano mango kugira ngo tubandanye tugiranira ikindi kiganiro nkiki.